turafinze aha twinjiye ni hehe utahize vyo kugora kugira uhamenye ku masanamu neza na neza twinjiye muri kaminuza y'u Burundi campus Mutanga le grenier du savoir canke ikigega c'ubumenyi ikihatuzanye mu Kanyisase gumana natwe Atokojande kobozo kokanyagema wewe bere ndiboze ndimba ntawora oyabaye. Muri benshi mwama mushashaye ibiganiro bitunganywa na Renape Burundi maze bikadutera ishaka mu gukora ubushakashatsi tugashishikara mu kubashikira no kubashikiriza ivyo mutoshitseko tugasesengura tawe dusesereje tukabagezaho inkuru zitosoye zitagira gatosi. Renape Burundi ikora tayihengamiye usivye ko yirayikarengwa ko izokwama ihengamiye kukuri nkuko izina ryayo bivuga promotion d'équité. Itanga amakuru ibanje gutohoza neza yagira kuvyitazi neza igahora ikabanza gushakisha ukuri maze ikabona gukura hasi ikabishira hejuru ukumva tukuvuga ivyawe utashaka ko bija hejuru ntuzorinde kwidoga uzotwakore maze dutera ijoro ijambo mutuno munsi rero Renape Burundi yabateguriye iki bamwe bati 1993 harabayeho nyabwoko ryakorewe abatutsi mugambi wateguwe na CNDD-FDD wo kuzimanganya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1993 nkuko abatari bake mumaze kuvyumva babivuga ndetse no mu rwandiko twandikiye Secrétaire Général wa Nations Unies tumubwira ko CNDD-FDD yohagarika kwirukana impunzi ziri mu masite aho iryo kete twaranditse tuvuga yuko abatutsi bishwe n'abahutu mu 1993 hanyuma abahutu baca barahungaje muri Tanzania baragaruka bagarutse baje ari CNDD-FDD abone bari ku butegetsi nugwete twasinye umurunani rwa URN hitamwo neza na Sefor abandi nabo bati wanguha 1993 hakozwe ihonyabwoko ry'abahutu rikozwe n'abatembagaje leta ya Frodebu babanje kwica umukuru w'igihugu yari yitorewe biciye mu nzira ya demokrasi. Rero kuganje mu 1993 novuga ko ihonyabwoko ryahabaye kandi n'ivyo ryarahabaye ryakorewe abahutu kuko nta kuntu guverinema yose yo yarejeje gutorwa kandi iserukiwe n'umuhutu yohonereza icari ryakorewe abahutu kuko ugiye kuraba n'abitwa ko barikoze abo bakunze kubitako ngo nakagwe k'abasirikare ngo kagumutse kari kagizwe n'abatutsi gusa ihonyabwoko rero bararikoze kandi biraboneka ko ari ibintu bari bateguye kuko amatora akiri karategurwa biboneka neza yuko bihaye intumbero zibiri barabona ko bashobora gutsindwa kandi koko byaraboneye ko la majorité de la population burundaise igizwe n'abahutu nta kuntu rero umututsi yari gutsinda mu matora kandi benshi mu batora barabahutu kandi ntibari no kwigereza ko ngo banamutore uravye niho nyabwoko abahutu bari baherutse gukorerwa kuva mu 1972 no kuvuga abakoze iryo nyabwoko abatutsi bari babona neza yuko bishoboka yuko amatora batayatsinda nubwo byagiyemwe ibintu by'iterabwoba bihaye plans ibiri yo gutsinda niyo gutsindwa muri kote yo gutsindwa rero baca bapanga ivyo bazokora mu gihe baramutse badatsinda no kuvuga yuko baciye bashiraho imigambi yabo baciye bigindi migambi yuko bazobigenza mu gihe batazotsinda kandi kuko barabishize mu ngiro kuko uravye ikiringo iyo guverinoma yamaze biraboneka yuko ari ibintu byari biteguwe biri ngaho hasigaye kubishira mu ngiro gusa yego murakoze je nuko ndabibona akode none ukuri nukuhe Renape Burundi hagazehe gumana natwe vyose twabibateguriye mukaba mugiye guteramana na Deo Munezero sangwe kaze.
garuke tubandanye ikiganiro kuko ndazi harabumvise amasase baca biruka bibaza ngo twasubiye itariki 29 z'ukwezi kwa kane 1972 canke igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi 1993. Narimbanje kunywa amazi kugira ndabivuge neza. Ukuri ni ukuhe? Uwo ni umutwe w'iki kiganiro. Tutarinze gusubira ku vy'igihumbi kimwe amajana 1972 ivyabaye igihumbi kimwe amajana 1988 mu ntara ya Ngozi na Kirundo mu makomine ya Ntega na Marangara bigakogwa n'igisirikare ca leta ca Buyoya, n'ikimenyetso sindamusiga ko ivyabaye igihumbi kimwe amajana 1993 vyari vyateguwe neza imbere yuko bishika. Abafaransa bati c'est la poule qui chante qui a fait l'œuf, abarundi nabo bati intoro yikeka mabinga kuki yagwaye. Mukurikiranye neza mu majambo yakoreshwa na Iprona mu myamamazo vyerekana ko hari inyigisho zifobetse zo gukora ihunyabwoko ku bahutu bihenze bagatsinda amatora. Muti gute? Frodebu wari umugambwe waserukirwa n'umuhutu Melchior Ndadaye, nkuko mwese mubizi mu Burundi nk'igihugu cubakiye ku vy'amoko nkuko tubisanga mu ngingo nyinshi z'ibwizwa shingiro. Nta mugambwe wo kwidigadiga ngo uratsinda amatora udafise majorite y'ubwoko bw'abahutu bawuri inyuma. Uwokenera kuduhinyuza azokwitoze maze abura abahutu bamuja inyuma azotubarira amajwi yaronse. Kuba Frodebu waserukirwa n'umuhutu ndetse akagira abanywanyi benshi vyarumvikana ko abahutu bari inyuma yawo, bisigura ko abahoze bari inyuma ya Iprona bose bari bamaze gusezera, ari nayo mpamvu ishavu ryaniga muri Iprona bigatuma batangura kuvuga ko Frodebu yigisha amacakubiri y'amoko. Ivyo navyo nta handi vyashika usivye ko abatutsi baca bumva kumengo barabangamiwe, gutyo bikabatera gutegura ihonyabwoko bifashishije igisoda, kuko mwibuke ko igihumbi kimwe amajana 1993 igisoda cari c'abatutsi gusa, kuko abasirikare bose b'abahutu bari barahonejwe kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu igihumbi kimwe amajana 1972 inyuma n'imbere yaho. Igihugu nk'u Burundi cari caramunzwe n'ivy'ubwoko. Ku bwa Renape Burundi tubona ko Frodebu yari yigereje ko mu kuvyina intsinzi nta gisoda ifise. Kira noneho uravye ku d'etat militaire zabaye vyari kugorana cane, ndetse bikaba igitangaro kidasanzwe kuba abasivile ba Frodebu bari kuyobokwa n'igisirikare ciganzwe n'ubwoko bumwe gusa, ari naco catembagaza kikongera kikavyura inzego uko cishakiye. Ari kibazo sahandi ko ku d'etat zabaye kenshi abatembagajwe ntibicwa, haba kuri Kapiteni Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza, Major Pierre Buyoya, vyavuye kuki ngo Ndadaye batere bamwica. Inyishu ni imwe, yishwe kubera ko yari umuhutu nkuko n'abagenzi we vyari vyabagendekeye igihumbi kimwe amajana 1972 inyuma n'imbere yaho. Kuba rero Ndadaye yarubahutse agahangana n'abatutsi, kuri bo bavuga bati urakaza wanje zizanye, na kare twari twarakubuze muri kampanye ya genocide y'igihumbi kimwe amajana 1972. Twubibutsa ko mu gihe bariko barondera incabwenge Ndadaye na bagenzi we bari bahunze ndetse biga no hanze y'u Burundi, sino nabo nyene bari kuba bari mu binogo rusangi Severi Kiratora ubu nk'abandi bahutu bose. Emmanuel Nkeshimana ati uburyo ubutumva burazirwa ko PPUTF nayo yari ifise igisoda Ndadaye yari kwifashisha mu kuvanga igisirikare ntutsi cari kihasanzwe. Amezi 3 yaheze barindiriye iki ko batahamagaye bene wabo ngo baze basharura igisirikare kibica ubwoko bwose. Ubwiza uburyo ngo uri kuransaba kwizere ko abahari uyu munsi batazogwa muri uwo mutego. Mu bihugu vya Afrika ntushobora kugira contrôle politique utagira contrôle militaire, kibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona. Hari ibimenyetso vyerekana ko ihonyabwoko ry'abahutu ryateguwe neza. Reka twinjire muri campus Mutanga. Umviriza uwo munyeshure ahamagarira bene wabo b'abatutsi kwirara mu bahutu. Raison pour laquelle donc nous, au niveau de notre organisation, au niveau de la population qui a été opprimée par le génocide, nous allons
nous défendre physiquement par les armes. Utamucero na hajayandi bapfungiwe muri BCR mugaba anniversaire naho muraguma mwibuka kandi n'ibintu baguma bibagira abantu bose abemwe ubwo butegetsi twikure ko iyo nyabwoko cyane cyane nico gikomeye muri ibi. Ku bahutu bose bari muri iyo kaminuza raba ivyakurikiye. Kaminuza ni za leta, kaminuza zari zicunzwe n'inzego z'umutekano za leta n'imbeho nyabwoko ritateguwe, ariko muravye izo sanamu nta gukekeranya ko ryateguwe rikorerwa abahutu inyuma y'igandagurwa y'ubunyamaswa y'umukuru w'igihugu igenekerezo rya 21 kwezi kw'icumi 1993. Muri RENAP Burundi tuvuga duti uwishe umukuru w'igihugu ni nawe yateguyeho nyabwoko, kuko abavuga ko Frodebo yeshe no guhuguza kuko nta nyungu nimwe yari ifise mu kwihekura indongozi yayo ngo bikunde ije kwica abatutsi. Abavuga ko abatutsi bishwe mbe bari kwicwa nande kandi bari bakingiwe n'igisoda mu makambi bita Cité de Déplacés. C'abarundi bomenya nuko izo site izo zatangirwamo imyitozo kugwaruka rw'abatutsi mu kuja guhonya abahutu tashoboye guhungira hanze y'igihugu. Ikivyemeza nuko nta kambi nimwe y'abahutu yigeze shingwa kugataka ko Burundi. Kuvuga ko abatutsi bishwe nivyo koko hari abatutsi bahitanwe n'amasase arondera abahutu bariko bariruka gutyo bakagwa mu mporero, namwe bavuga bati urubuzi nkwa ruvumbukana igihuna. Hari abayivuza bakayica umurya bagatangura kugwanisha ibiharuro vy'abishwe ndetse bikanabaviramwo kuvuga ko ryariho nyabwoko. Nk'uko imwe atari RENAP Burundi tazi ibiharuro, abatutsi bavuga ko bakorewe genocide bishimikije ibiharuro no batabizi. Muti gute? Dufate ko abatutsi ku bice 14% vy'abari mu gihugu hifishije ibice 4%, no kuvuga ko hasigaye ibice 10% kuko ari minorite, ariko nta nubwo basumba batwa, maze bagaca bavuga ko ari genocide kuko 14% ukuyemo 4% nivyo ni gitigiri kinini. Hama duce dufata ibice 86 vy'ubwoko bw'abahutu kw'igisirikare na milise z'abatutsi bishe ibice 30%, no kuvuga hasigayemwo ibice 56%. Uyu mukino w'ibiharuro aho uryohera sahandi nuko y'abatutsi bishe hafi igice c'abahutu bari mu Burundi, uravye ku mitumba womengo nta cabaye kuko basanzwe ari benshi, ariko hipfishije abatutsi nubwo bo bijana ucumengo bahonye kandi basanzwe bangana. Muri RENAP Burundi tuvuga duti nibareke gukinisha amajambo y'ibiharuro, kuko mu bitigiri dufise vy'abahutu bishwe bakicwa n'inzego za leta zifadikanije na milise za Iprona birerekana neza ko 1993 hakozweho nyabwoko ku bahutu. Uvyita guerre civile no kutamenya, kuko nta kuntu abasivile bari guhangana n'indege, blende, amashare n'ibindi bigwanisho ruhonyanganda by'abatembagaje leta nabo bafise amabuye. Muri RENAP Burundi guerre civile yoba yatanguye 1996 kuko imihari yagwana yari imaze kwisuganya ikaronka ibikoresho vyo kwigwanaho iyo bomokeye mu ishamba. Ni no kuri uwo mwihozo nyene RENAP Burundi irangirije ko kino kiganiro mukaba mwari muteramanye na Deo Munezero ku bwa RENAP Burundi. Nimwibagire gufyonda kuri s'abonner
abone no kuri j'aime no gusiga commentaire zanyu kugira muzohore muba mu bambere baronka ibiganiro vyacu uko tubibashikiriza. Naho utaha, bye bye.